haize imyaka 18 vuze ni nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkona ubwo bu telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka Rusizi tukonjege verbe ariko turiko twumva abarundi bahurikiye mu migwi igwana nka Leta Tabara na FNL ya Nzabampema bariko hamagarira abandi barundi kwifatanya nabo ngo basenyure intwaro y'umugambwe CNDD FDD. Iyo ngendo muyivuga ko kuyiki mbega nigiki musaba leta ko yokora kuri ivyo? Murakoze. Abari mu migwi ya Leta Tabara na FNL iki kintu soza ukivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 sinibuka itariki mugabo ndashoka 2015 ndumukuru n'amaheruza amateka cyagiye bacavuga ngo ndi kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora ni ukwica abantu ngo avuze kora ngo ni ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi ko bitegeko kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye aba nibiyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe ugutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze nti ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi 3 tuzimare aje kurondera abandi Kiganiro uwahoze arongoye umugambwe CNDD yitwa Jeremy Ngendakumana ya bikorera ngaha mu Burundi ikinyamakuru cyitwa Yaga sinzi ko ico kiganiro mushobora kuba mwaragikurikiranye ariko yarabajijwe ukuntu abona insinzi y'ijana kwijana umugambwe CNDD waronse mu matora 2025 mu nyishu yishuye ko ico kibazo cobazwa Reveriyano Ndikuriyo aramutse umugambwe CNDD uno munsi mbega nimba atari banga no jeje ndumva ko bitumvikanye neza kasubiremo nimba atari banga nuhe mukenyuro umugambwe CNDD wakoresheje kugira ngo uronke igenzi makenga abatari bake. Ikibazo kigira kabiri kijanye n'uburimyi umugambwe CNDD urahimiriza cyane abarimyi kwijukira no kugwiza igitegwa cikawa mbega muravye ako kamo uyu munsi mu gihugu kariko kitabwa ku rugero rungana gute? Kuri ivyo nyene abarimyi b'ikawa baridoga ko bateba guhembwa mbere hari nabo bigora ko bashobora kurungika n'abana ku mashure na rega twegereje igihe amashure atangurira hari habo bigora ko barungika abana ku mashure na rega twiyimirije ko igihe c'amashure gitangura bega hari cizere umugambwe CNDD woha abarimyi b'ikawa ko iryo cegwa ryo guhembwa rigiye gutorerwa umuti. Murakoze nyine ibibazo byanje nivyo. Murakoze kwizina nitwa Sibomana Adriano nkorera insamirizi na televiziyo by'igihugu. Akabazo mfise nyene iteka nakabazo kamwe nakabazo kanye n'igisata mwebwe nyenene iyo muri kugendera amazone atandukanye mu gihugu mukunze guhimiriza igisata c'uburimyi n'ubworozi. Uno munsi muri ko muzunguruka mu gihugu mukoraba uko ibisata bitandukanye
byitunganije harimo igisata c'inyubako aho usanga abantu bubaka mbere no koresha ijambo mukunze gukoresha mu kajagari. Mbega uno munsi mwebwe mu mugambwe mubibona gute ibijanye no gushira politike canke umugambi ugaragara hakaboneka ikibanza kigenewe ivy'uburimyi gusa hamwe n'ikibanza c'ukubakamwo? Mbega ntimubona ko muzohava muhimiriza ibijanye no gutera igisata c'uburimyi ariko mugasanga biragoranye aho abenegihugu bashobora kurangurira uwo mugambi? Murakoze nye n'Iteka. Murakoze cyane nye n'Iteka. Nari kwa Eric ndayumva neza nkorera isamirizi Irebe FM. Ego naje akabazo mfise kerekeye igisata cy'uburimyi. Haraheze imyaka igera kuri 2 umugambwe CNDD FDD wihaye ihangiro ryo guteza imbere igitegwa civoka. Mbega inyuma y'iyo myaka 2 mubibona gute? Umusaruro wifashe gute? Hari cyizere cyuko mu minsi ya vuba ibiharuro mwari mwiteze mushobora kubishikako? Akandi kabazo ka kabiri nakabazo kajanye n'ingendo mwatanguye kuva ku igenekezo rya 18 Myandagaro kugendera amazone atandukanye agize igihugu cy'u Burundi. Mwabivuze no mu ntangamarara. Yego akaba rifise mu byo muriko muraraba harimo kuraba imigambi ibikorwa bikuru abagumya banga bariko barakorera muri ayo mazone ndetse no kuraba ibibazo bihanze abene gihugu. Mbega mu make mumaze kugendera mwasanze ibibazo bikuru abene gihugu bafise ari ibihe bibabuza gushika ku iterambere nkuko vyategerezwa? Mbega nko mu mugambwe uri ku butegetsi mutegekanye iki kugira ngo abene gihugu bashike ku iterambere nkuko vyategerezwa kugenda? Murakoze nye n'Iteka. Utubazo twanje twarutwo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Bukuru Diedore nkorera ikinyamakuru Intumwa mw'iterambere. Nye n'Iteka, umutekano ni karahara mu ruganda ntibacure. Uburundi buriko buraterera cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere no cyane mu gihugu ca Kongo. Murakoze nye n'Iteka. Nitwa Nadeje Izerimana dumenyesha amakuru wa USAID Burundi. Fise utubazo tubiri tujanye n'imibano n'imigenderanire. Akabazo ka mbere, haracigiye Uburundi bwerekanye ko bisishaka ryo kugira imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega hari icizere ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yoba igiye kumera neza? Ikindi kibazo ca kabiri, umugwi wanyu Aigle Noir buca witabira inkino za CAF Champions League kandi uzokinira mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega mu gihe imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'ico gihugu cy'u Rwanda muzoja gushigikira umugwi wanyu? Murakoze. Utubazo twanje twarutwa. Ego murakoze. Je nitwa Jean Marie Vianney Ngendakumana nkorera radio na televiziyo Isanganiro. Ikibazo ca mbere, hamaze igihe hibonekeza imiriro iturira amasoko. Iyo miriro Jean Marie Vianney Ngendakumana, radio televiziyo Isanganiro. Ego ikibazo ca mbere, haciye hibonekeza imiriro iturira amasoko atandukanye. Iyo miriro ndetse ubu ikabitangwe no
kwibonekeza ku magareri amwe aho byatanguye kwibonekeza cyane kwino ntwaro y'umugambwe murongoye CNDD FDD. Kugeza ubu ntituramenya n'abarundi ntibaramenya abaturira iyo miriro mu gihe dufise igipolisi, abasirikare, abakozi b'iperereza n'imbonerakure nyinshi cyane. Mbega kubona abaturira amasoko batamenyekana mu mugambwe CNDD FDD mubivuga kwiki? Kumbure ni giki cokorwa kugira ngo iyo miriro ntibandanye itikiza ubutunzi bw'igihugu? Ikibazo cya kabiri, leta yarasohoye ingingo ihamagarira abanyagihugu baba impande y'amabarabara makuru kugira isuku biciye mu gushira amabuye bita amapave imbere y'aho baba. Ikiringo cyari cyatanzwe cyaraheze, aho batabikoze bahana ibibanza bimwe bikorera ko leta n'ubu henshi ntiharakorwa. Ivyo mu mugambwe CNDD FDD mubivuga kwiki? Ikindi naco, haribonekeza ubukene bw'amazi mu bisagara bitandukanye by'igihugu, na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, Gitega na Ngozi. Abanyagihugu basigaye bavoma amazi yo mu myonga bagatinya ko gufatwa n'indwara ziturutse isuku rike. Kuri ivyo urongoye Regideso avuga ko biva ku bisagara biguma vyaguka. Muri CNDD FDD buno bukene bw'amazi mu gihugu muvuga kwiki? Ikindi naco, abarimyi basavye ifumbire kwirima riheze ry'impeshi, beshi iyo fumbire ntibayirose. Ubu himirije irima ry'agatasi, nta niyandikwa ririko rirakorwa kugira ngo baze bahabwe iyindi fumbire y'impeshi. Muri CNDD FDD kino kibazo cy'ifumbire mu barimyi mukivuga kwiki? Akabazo kanyuma ndakabaza nka President d'honneur wa FFB, mu kiganiro mwaheruka kuduharya mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD, nababwiye yuko hari ikibazo ku bamenyesha amakuru y'inkino iyo bariko barinjira muri stade kurorera match, aho hari abasabwa kuriha canke bakankirwa kwinjira muri stade kandi bafise ibibaranga. Akarorero twovuga ku rukino ruheruka kuba ku munsi w'Imana hagati ya Vitalo na Interstar, aho hasohotse urutonde rw'abamenyesha amakuru 40 bonyene ko ari bo barekuriwe kwinjira muri stade, mu gihe kuri Portour hari hagaragara. Mbega izo ntonde z'abajournaliste babuzwa kwinjira muri stade Intwari zikorwa gute kugira ngo abamenyesha amakuru ba sport babandanye bidoga kandi bari bamafasha mu iterambere ry'inkino? Ni giki mutegekanya mu gukemura kino kibazo? Murakoze cyane nyiteye. Murakoze nyeniteka. Ni Shimirimana Elvis, nkorera ikinyamakuru magazine Jimbere. Mu gisata c'uburimyi harashizweho umugambi w'amakoperative sangwe watangujwe n'umugambwe CNDD FDD, musanzwe muramutswa mbere uhavuba n'umugambi w'igihugu, aho koperative imwe yahawe miliyoni 10 nk'ingurane. Mbega ubu mugambi ugezehe? Niziheze nayahe makoperative yerekana ko yungutse canke yahombye? Hoba hategekanywa iki nk'ingingo ku makoperative koko byoboneka ko atari karasubiza ingurane yahawe? Ikibazo ca kabiri, abarundi benshi cane cane bagwire mu gwaruka babandanya baja kuronderera ubuzima mu bihugu byo hanze. Hano rero
nk'umugambwe uri ku butegetsi twavuga duti mubona ari iki gituma runo rwaruka rubandanya kuja kurondera amahirwe mu bihugu byo hanze, mbega ubwo nico bari kimenyetso cy'uko hari ibitagenda neza mu kazi? Ikibazo ca gatatu cyo mu magara y'abantu, mu gihe hagati ya 2024 na 2025 ibipimo by'abagendana umugera wa sida byaduze bikava ku 9% bigashika ku 18% kandi bikerekana ko rwaruka ruri hagati y'imyaka 14 gushika ku 25 rwaduze gushika ku 35%. Nk'umugambo uri ku butegetsi hari ico muba mutegekanya kugira ngo uno murindi w'indwara ibandanya iduga mu rwaruka kugira ngo irandurane n'imizi na rijya imfashanyo yatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanutse yo yafasha muri kino gisata c'amagara y'abantu? Murakoze Nyeniteka. Murakoze Nyeniteka. Jewe nitwa Vincent Nkurunziza, nkaba nkorera radio Izere FM. Ikibazo ca mbere cerekeye ibidukikije. Leta y'u Burundi nkuko mwavuze ko ari mwebwe mutanga intumbero kuri leta, yarategekanije umugambi wo kugwiza intebe mu mashuri. Ivyatumye ibitara vya leta bitari bike biriko biricigwa kugira ngo haboneke imbaho. Mbega ubwo ntihazohava haboneka inyishu y'ikibazo kimwe hagaca havuka ikibazo c'ubugaragwa? Iruhande y'ico nyene hariho n'umugambi uri kurategekanywa ko abarimyi twovuga banini bafise imitahe ikomeye bagiye kurima mu matongo ya leta. Indimo nazo ntizibana n'ibiti. Ubwo ko kare leta yakunda gutera ibiti vyatuma dushobora kwikingira ubugaragwa, nibaharima ntituzohava dusanga bongerereje ubugaragwa. Ikibazo ca kabiri, twari muri kino kibanza nyene muravuga yuko kugira ngo igitoro kiboneke mu Burundi habwirizwa kuboneka amafaranga y'amadolari. Muti amamesa ntazana amadolari, ariko amatwa dusumira amafi yo mu kiyaga ca Tanganyika ngo n'amafi akunzwe kw'isi, ko tuzi kenshi banabita n'imfura mu iterambere. Nta kuntu mwokwiyumvira ingene hozanwa mu Burundi bwa bwato bwa kijambere bushobora kuroba amafi bukayapakira mu makopo hanyuma agashogwa hanze tukaronka amadolari vyihuse. Ikibazo ca gatatu, hariho umugani bakunda kuvuga ngo kura ku ziko yakubegeye ku bwawe. Umuhora wa Onamobe usanzwe uri umuhora wa leta, mugabo ivyibonekeza ku rubuga usumbwa inguvu n'imihora y'abigenga. Mbega izo nguvu bazikura hehe? Onamobe yoyo yaburiye inguvu hehe? Murarabe ingene mwobuteza imbere kugira ngo abarundi amafaranga dushora mu mihora y'abigenga tuyashore mu gihugu c'u Burundi. Murakoze. neza ntera inyuma y'ibyo mwavuze ubwa mbere ndabishikira ko namaze kubyibuka. Dutangurire kuri Vesa hariya mu Rumonge Izere FM, kugwiza intebe mu mashuri, ibiti, guhona imbaho. Abarundi baragoye, ibiti biriho bavuga bati intebe zibura gute? Ibiti biriho. Dukoze intebe
bacavuga bati none bitwo mu bimaze bice bigenda gute none dufatiki nagomba ndaguhumuriza twe mu gamse CNDD-FDD twarapanze ingene iki gihugu tuzocambika mbere ahanini twavuze ko twambika ikositime nziza igiti c'icamwa ivoka mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye muri ukwezi kwa kane yacikurikirwa n'ikoraniro komite ry'umugambi CNDD-FDD mu gihugu cyose twari dufise ibiti by'amavoka twateye imiliyoni 40. Sinibaza rero yuko imikaratusi yaciwe ugira ikora intebe yo bishika n'umuriyoni. Urumva rero ntimugombe kugwanya umugambi uko abana bakwicara neza muvuga yuko ibiti byohona. Twe twabitekanije neza mbere no mu matuta hariyo ibiti byinshi cyane nico gituma atawugira impungenge. Cyenda gifatanya n'ikinyene muvuga muti abarimyi bagiye bakuru bagiye kurima heshi bakwazo bahonya amashamba kugira utangure umugambi twese turimo twese turugiva ngaha twe twarasabye amatongo ya leta kugira ngo turime twimbure hama twikenure mu byo dukeneye mu gihugu. Hariho kontra usinyiranira n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bw'ico ugiye kwakorera kandi nagomba kumenyesha yuko ahantu hari ibiti byase umva ahantu hari nze haki igiti sinozo kuza kuhatera ibigori uhatera ikindi giti ukagifata neza. Ahari ibiti byase kumera heshi turahazi ku misozi iriko kariyeri n'ahandi ivyo bibanza byose musinya amakontra n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi urababwira ico uzohakorera benshi bazohatera ikawa n'ivoka. Ikawa n'igiti ivoka n'igiti n'igiti gisubira ikindi muga ico giti kikaba gifise uzoyikurikirana akagitabira akakivomera kigakura kikazana umuyimbu gusumba ca kindi cyategwa nigikure kigude n'umuyimbu tukagumukonyene. Umva rero biratomora ati gitoro mwavuze ko kiva mu mahera mva makungu kandi amafi nayo nyene yozana amahera ni byiza muga kandi ugomba gukora neza kirazira kuheza injya ku musi umwe kiya n'ikigega cy'igihugu Tanganyika ugenda bukebuke kuko tuko turavyara ejo hiya yejo hari abana hari abuzukuruza inzukuruza n'abarundi bazobaho mu 3000. Umva rero hajya ni mu kigega nimuce mugira apeti kandi mu Rumonge unazi ko mugunda kaboga murababo mwebwe nimuze muragomba rero ko amafi yose tuyahonya reka tuzirorekera n'abana bacu nibyo mugabo uravye nabo urashobora kuzana umugambi ucu bihonya ubwo nyene. Rero tuko turakora iyi ni migambi zo tuma turonka amafaranga ndaza kwibashika ko ari bazo babajije imbere ubwa mbere bizozana amahera ndaza kwibabwira bona mobe n'umuhora wa leta nibyo twamaze turahimiza yuko amasosiyete ya leta yokora ibishoboka byose mugabo ikimaze kwibonekeza narose umanyo kwivuga imisi myinshi mu kazi ka leta hari ingorane nyinshi naho tutanguza isosiyete zimwe imwe ya leta indari bikora utwabo ni igenda neza n'ibibuga by'umupira w'amaguru nabona kubwire iki kibuga ni ciwacu muri Grenouille igihe tugikoze n'ibindi bibuga byarakozwe byaramaze guhera muga twebwe kiracari ciza. Umva rero hari kuntu hakira kantu kabuze nico gituma n'irya shira hamwe je nabajije nayo bajije keshi naje baranzaniye ikarata nayo nakoresheje yaona mobe n'abanyagihugu ntibazikiriho. Umva hariho twebwe abantu baronka akazi ntibatangaze ejo bakora ibi rero biri ahantu henshi bibaza yuko ona mobe nishyirahamwe rya leta n'ibyo mugabo sinzi yuko bashobora kuba binjiza n'amahera jewe ndamana umwaka ata muntu afise umwana moba telefone sinzi rero abandi ngira bari ngaha barabona yuko tanguvu zifise rero ivyo ni management itameze neza kandi naho bahindura
twe twavuze onamobe yigenge ive kuri rero kudepanda kuri onatere ngira ngo bazovyiga gatubandanye. Elvis Jimbere Sangwe miliyoni 10 umugambo ugeze bo iki kibazo nzo kikwishura ndi mu ngendo kandi twarasabye utwara na kope aduhe icegeranyo cy'uburundi bwose. Nibaza yuko n'umunyamaganga n'abanyabisata murabona ko atari ngaha hagiye kwiterambere mugabo hari abameze neza gose hari abari hagati na hagati hariho nabo byanse. Nibaza yuko ibiharuro turashaka kurungikira cyangwa ku munsi wa kuko wa kabiri cyangwa wa gatatu turashaka kurungikira mugashira mu nyamakuru aho uwo mugambi ugeze. Hari kurondera ubuzi hanze. Je nagomba kubwira kurondera ubuzi hanze burya singoranye. Abarundi bamenye kwibana. Turi miliyoni zirenga 13. Duharuye kilometero kwadrate n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrate mu gihugu. None bugi kilometero kwadrate kimwe cotunga abantu amajana 5. Tugiye mu biharuro bisanzwe basi. Mu kilometero kwadrate imetero igihumbi ku gihumbi. Woshiramo abantu amajana 5 bakabaho umwaka wose. Tuje mu bintu tekinike tudapana kuza turagira ibishobisho ngo abantu bagiye Dubai ngo abantu bari South Africa abantu muri Zambia bari muri Malawi. Rero iyo babishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze nta ngorane ziba zirimo. Nuko bamwe bagenda badafise n'ubushobozi ushobora kubatunga hanze. Mugajewe n'ubu ndemeza yuko atabana amajana 5 bo ku kilometero kwadrato hanyuma ngo ashobore kubaho neza. Nicyo gituma hamwe nicyo gituma dukimiriza abantu mu by'indero tuzane ivyigwa bituma abanyagihugu ahari hose haba mu Burundi no hanze ashobora gukora akazi hanyuma amahera yinjiye dufise umuriyoni ndagomba kwakarorero tuba dufise miliyoni 3 hanze y'igihugu umwe wese ahembwa amadolari amajana 3 dufate makeya hanyuma akinjira idolari ijana rungikira mu muryango cyangwa kuri konti yewe mu Burundi hagiye ibihumbi 3 tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu ku makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho. Kugira tubeho neza dufise igitoro dufise umwavu dufise imiti dufise ibintu ibihumbi miliyoni 100 z'amadolari zirakwiye ku kwezi. Nicyo gituma ugiye hanze ubishoboye genda guhakarorero kuko ndamaze kugendera ibihugu bitari bike Emirates nayigendeye Qatar nayigendeye Saudi nayigendeye Oman nayigendeye Bahrain nayigendeye Kuwait naragiyeyo hajya hose hari ubwo buzi n'ahandi. Ibihugu nka Thailand ibihugu nka Philippines ni ibihugu bifise abakozi benshi muri gihugu by'abarabu. Leta yarashizeho kuko bo bagiye bafise indangamutima zo muhira bakoresha ngira ngo icya gatatu cy'amafaranga yose baronka baheruka mu gihugu niho ibihugu bironkera n'amafaranga mva makungu. Natwe rero igikomeye suko baje hanze igikomeye nuko bagiye hanze bomye yubavuye gusa bakamenya aho basize cyangwa imigambi bakorera mu gihugu. Umuntu ashaka kugenda hanze agakora n'umugambi wo mu gihugu ugasanga ariko yunguka habiri hari akarondera umutahe ino akagira investissement. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Jewe simvuga nti abantu bareke kuja hanze mugabo gusa bogenda bashika bakora bateguwe. Ikibazo cha sida cyaraduze ico ndotabuzo kibaza kuko igihe nabaze umushikiranganje yari yambiye ko byamanutse hari hamaroka itamwamwe ibiharuro uvuze ni bishashi igeza kuza kubaza tusabe umunyamabanga ntunganya bisatajeje intwaro azokibaze kujeje imibano si hari azokibaze umushikiranganje w'amagara y'abantu kuwa kabiri kuwa gatatu kugena yikubwiye tuzoguha kuko ibiharuro ni bishashi kuvuga ko abana bari hagati y'imyaka 14 na 25 bagwaye sida je kwa mbere sindavyemera kuko ico gihe twararose umwanya twe turafise abana benshi twankadira ngaha
ahangira ngo muri fondation honyene ngaha turafise abana bashika 12,000 ugiye kubapima bose barakomeye rero ukivuga ngo 25 ngo nitera bwoba cyo gituma navuze ni kubiraba ni namakomine yose n'abarundi bose canke n'agapane bapimye ibyo rero tegeza kubikorerako twebwe turabikorerako nibyo nk'ubu turafise umugambi wo guhimiriza abantu kugira turere Burundi umugambi wacu turere Burundi uri ico gikorwa kirimwo aha abana umuvyaro ukamurera ukamukuza ukamuramura akaramuka ukamuramura n'umuntu muzima ngira ngo mwarumvise yuko twihaye n'umugambi yuko mwihimahimiza turimwo dukeneye ku 2028 atamwana yo twarinda ari kwishuri ibyo byose ni bimwe mu byo kwagize mugabe ibiharuro mwazanye nibaze yuko umushikanganje w'amagara y'abantu ejo ku munsi wa mbere aho bukera bazoca mubaza aduha ibitigiri byiza atubwire naho bagize ankete kuko ntituglobalize ngo dufate mu kivunga oya hari abasamara bakajegera mugariho n'abapanze bazi carico ubuzima rero nibaza yuko ico tuzikorerako Vianney Sanganiro imiriro mu masoko ituramenya abaturira iyo miriro ko bitaramenyekana bivuga ko iki imiriro je nabajije hose ejo umuriro w'Ibujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 umengo misoko batubwiye ko haremaze bari baje kugurura hamaze kwinjira umuntu umwe muga muri iyo shop y'uwo muntu si umuriro wandurutse na karorero tubajije Ngozi kioske yavuje twarabajije nyine byagenze ni mu kioske turabaza hari prise ya regidezo yari oya ejo twabajije mega iyo kioske iyo shop yatse mu muriro byari mwiki bati n'umuntu yadanaza ibintu nibi mu Cibitoki twarabajije mbega iyo shop indani yatanu kwaka igaturira izindi byagenze gute batubwiye kwijabe ntibatubwiye ngere byagenze n'ahandi nibaza yuko ari ukwitonda kuko ubukozi bw'ikibi canke isanganya icyo tuvuga ngo ntwara ku munsi umwe ku umwanya muto n'ucuvuga ngo byagenze uko nico gituma ntubeshera regidezo kubera nk'Ingozi bavuze bati nta n'urusinga rwari muri kioske na karorero Ibujumbura bashaka kuvuga bati hari yo mafrigo aho byandurukiye ntituzi yuko habaye kurusirikwe ibyo ntucugenda ukabivuga uko mu Cibitoki nibaza yuko matohoza hoho yaratanguye kubera uwo muntu yari muri iyo kioske yari yashitseho hanyuma arasohoka rugara acaragenda mbere bamonye haheze imisi umva hose n'amatohoza reka rero tubireke tubandanye dukurikirana wewe wavuze ngo abapolisi ni beshi none umupolisi wacha kurara muri iyo shop y'umuntu bimbonera kure woca wugura ama shop yose ngo murira kure zinjire zijyameyo ngo zicungane n'uwo muriro reka ni gikorwa kirekire uravye nyene bigenda nta muntu yosiga yugura ibutike yiwe ngo umwe wese naje kuraba ngo niyabona umwotsi ngo adyamana amacupa y'amazi n'idumu ngo ashazimya oya reka tubihe umwanya dukurikirane burya turota dutore ibyo ari byo isuku kumarabara ibibanza bya leta atabene igihugu barakoze abandi barahanwa bwa muri leta je nakibagiye na jewe kuko nanje nakunda guca mu gihugu nabagiye none ko muri ko murahimiriza amakomine migi wanyu ko hasa nabi twemu mugambi turabavoka b'abanyagihugu umunyagihugu abakibagije je nije ndakimushikanira imbere mukubira iki mwavuze mwe mugakora mwe ntimukore tukibaza rero ko mu mutekanya amahera makomine akoresha bateza kubishiramwo nabo bagakora kuko twe tuvuga tuti ntihagire ubwira umuntu icyo akora nawe atagikoze
naje mvuze ntirima nca ndima nanje kugenda kwereka karorero taza kubishikako nimba mvuze nti mu mupira harimo amaguru ne tubimenya gute ni kuri yo jamu nawe ugira ikibuga none kisi ciza kandi mu Burundi bake bafise ikibuga nkiki atari ca leta nakiya ciwanyu shintwari ni ca leta mugaye kini na mustanteri ntarimo n'umutumba wa Gisenyi nturimo nga kugira dutanga karoro tuvuge tuti umupira n'urudandazwa abashavuga ati amahera bvaza gute rero umwana umukuze umuhe entraîneur umugorore umuvure umufate neza uzomudandaze jenga hani bigeze kunyagiriza ngo ndi kuri yo ngadandaza amaguru y'abantu tinzo yadandaza none nayapanguruye yarahengamye nkayagorora nkaja kwisoko yakayagura nzo yadandaza ivyo byose nzo dandaza ubududu n'ibigori bakuru anje badandaza ari ya mukayogoro tinzo zari byasha arabishasha byo kudandaza abantu kandi bimeze neza kandi haramera abatabizi haramera nicyo gituma umuntu umugwi wacu utera uja kugwego rwo hejuru ni kubera twaje twihimbono ubukene bw'amazi barabimbwiye twaravugaye n'umuyobozi mukuru wa Rigide yavuze ko ndamwajije ndamutumye ko nyare yavuze ati ngugo mumbwire iby'amatara ngo ngomaje mu mazi ntaramuna mubwira nabo nyine arabizi kuko nta muntu n'umwe aba atabanga guciye ureko matara turabibona bimwe bimwe urashobora gusanga murabona ko mu mwaka uheze imvura yaguye ari nke birashobora gusanga nk'umure n'ingomero ubuzi zifise amazi make je ndakunda kuvuga nti kera ababayo kera nyine bazo kunga bariho amazi yari menshi gose kera hariho ni inzuzi zitwara abantu inzuzi akavuga ngo uruzi rwa nabi rwatwaye umuntu mugabo urucamwe urengana n'ikirenge n'ikirato ntigija mu mazi hajayo isomere gusa ni kuvuga yuko hariho ibintu vyagiye birahinduka mu gihugu bijanye n'ingene amazi amasource ibiti vyagiye birononekara inzuzi zacitse imigezi nayo irakama nico gituma usanga dufise ingorane mu gihugu mugato ukavuga tuti twarihaye intumbero gutera ibiti byinshi yara yabivuze wa wundi yavuga ngo imikatusi ngo tuko turashaye gukora intebe mugabo twe tuko tutera ibiti byinshi gusumba mbere n'ivyahora turibaza yuko bizotorerwa umuti ibi rero byo kubura amazi nivyo ibisagara biraguka mugabo kandi bisaba n'uburyo bwinshi kubera gufata amazi yatanganyika ukayategura gushika haja mu ibomba ry'umuntu akayakoresha no kuyanywa akayanywa n'uburyo bwinshi cyane urumva rero ivyo nivyo bariko barakora kugira ngo hamwe ngira ngo mugiye nk'Inyanza isagara ca Nyanza reka mvuge ngaha iburunga murabona yuko akiri mu kiyaya nukuvuga bisaba yuko ajya amazi yatanganyika bayatreta bakayaduza hejuru hama akagira gravitation amanuka mu mihana y'abantu umva nk'ibyo ni vyigwa mugabo cyo bitwara n'amafaranga menshi si hajya gusa amazi si mu gisagara mu kumoso turabuza amazi menshi kuva ngaha mu Kayogoro kaduga muri komine buke uko ndiko navuga makomine ya kera dufate makamba yo mu buseruko ugende Rutana y'ubuseruko ugende muri komine Musongati y'ubuseruko tuduge mu kumoso wajya mu Gisuru tuduge hariya muri komine Gisagara tuduge no mu makomine yose amazi ni maki mu gihugu nico gituma ngira mwabonye n'ishobora mukuru w'igihugu hagezaho azana vya mashine birondera amazi mu kuzimu amaforaje nunga ku kibuga yaduhaye habiri amazi yo mu kuzimu kuyazowe tuvomera ikibuga tugifate neza nawe nyina aja duvuga ati iyi nyubako ni nziza reka ndabaterere ndabarondera amazi mu kuzimu muzo ya pompe hama muvomere kuko turondeye yawe mu musozi hariya inanzegwe n'abinegihugu ntibakwigwa cyari turovye ku masurusa ava mu mabanda n'abanyagihugu ni benshi ntibakwigwa yacavuga ati muri gukorera mu kuzimu abanyagihugu nabo korera mu misozi kugira ngo mugabure urumva rero ni kibazo citwararitswe n'inzego zose kuva mu biro by'umukuru w'igihugu abarose ifumbire ibirarane abashashi ikibazo cy'ifumbire n'ibirarane twese twasabye yuko ibirarane byose babishira kwavyo twasanze
ibirarane nibyo byabaye no mu kwezi kwa kabiri twasanze abafise ifumbire nyinshi y'ibirarane n'abafise ifumbire nyinshi basaba nyinshi twe tukavuga tuti ubwa mbere ko dusaba nyinshi duha abafise abarondera nyinshi kuko urondera nyinshi abari mahanini mugabo hariho abantu biwacu bato arondera ibiro 50 ibiri 100 gusa cyo twasanze hariho amakenga mu birarane umuntu usanga hariho amashira hamwe usanga afise ibirarane by'amatoni ibihumbi tuti none amashira hamwe niyo mushira imbere mu gihe abanyagihugu bafise ibiro 55 nicyo gituma umushikiranganje gurinye n'ubworozi twari kuba twaboneye n'umushikiranganje mugasire bwa ruhumanya ko yaneko ndagendera ajya amazoni nababwiye mugani nibaza yuko ico kibazo cyo tukimurungikira kugira ngo azobe yatanze umuco kubirarane kutwe twavuze ati ibirarane tangura mu bishiru kwavyo kubera mu bisanzwe amafaranga y'ibirarane ariho kuko abanyagihugu murakaba fumi izanye ifumbire wowe ufise ivoca urayitanga naho kaguha ifumbire ni kuvuga utarayitanga amahera ateza kuba ariho kuzinje twari ko turavuga kuko urumva ni muri kahise kandi tubaho muri kuhugu na kazoza ibyo rero nje twasaba tuti tangura mwegeranye ibirarane mu bishiru kwavyo hanyuma tuvuze tuti ni urumva ni sezo a igiye gutangwa mu kwicenda muce muraba abarimye ba sezo a abari mu mwavu kuko nuwo mwuha w'umwaka uheze arima muri kubu na kazoza yoja mu bandi mu kurondera bijya bintu babikuye mu bandi rero zoraba aho iyo ntumbero igeze ati uri umukuru w'icubero w'ishami ry'umupira w'amaguru ingorane z'abajournaliste kwinjira kuri stade bose ndacishura cyane mugabo ndabona cyishure kuko je ni mu mupira burya mwebwe abajournaliste twumvikane none mwese muvuga siporo none wowe umujournaliste wa nyapolitiki ujya kuri umupira gute rondera amakuru ya politiki kuko turazi ibinyamakuru by'inkino ukabugenda rero wibereye mu nyamakuru by'umuziki ukawibereye mu nyamakuru avuga inkuru za politiki ndetse kugorana mu mupira w'amaguru kuko ibibanza hariya twari ibibanza twagiye si ukuvuga yuko umunyamakuru mureka ngo agende muri poruturo wavuze ngo ibibanza biba bigaragara muri poruturo oya siko bikogwa hajya kuri stade twarasizeho ikibanza c'abajournaliste murabona bwinjiye muri tribune d'honneur mu kuryo uraba mu kibuga mu kuryo hari hantu twateguriye abajournaliste nimba hari ibibanza bingana uko byuzuye bacavuga bati biruzuye kandi utegeza kuba ufise accreditation hari gihe bagira accreditation par match nkubona twege match ya Al-Hilal itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu minsi ngira mu ndwiza tuzatanga kutagira accreditation natwe nzotanga ko ari we wese turaba ko ari mu nkino none nk'iradio y'ingahe wacu yo muri Aigle Noir cyangwa muri Fondation yitwa Aigle Sport FM uje urirebe tukwaza irebe rivuga iki hari ikintu mvise irebe isomo nuko ntaravye ibyo mwambaye irebe isomo ivomo imuhira urumva rero utari muri sport batanga privilege bajya ku munsi baba ariko baravuga inkino nibusanga barose sinacishuye ijana kwijana muzogene mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu cishure je nacishuye nk'umuntu yabaye muri sport natwe federation ubu ndafise umugwi Aigle Noir mbere na Panthère mu mwanya ikina aha nta accreditation dutanga imakamba urinjira nyuma winjira kwibati nibahagarara hehe ibyo biragushaje aha nta accreditation muga hariya mumenye yuko kujya ibibanza biba byatekanijwe nta numwe arenga kandi mumenye hariya abantu bose bari ko raraba ko dukora ikosa kugira ngo batange raporo batugarira ikibuga mubimenye bashavuga ati abajournaliste bahagaze mu bantu bariko barafotora bari n'amakamera bariko barakamera match bahagaze mu barorerezi bagihagarika ega muvyumve kanya tukakuye kure kanya bikamvuye kure kareke gakure nitwagira runini ya rero rw'abantu 60
bagasigaza ibibanza 100 by'abajournaliste mwese muzoronka mugabo ubu ureka tubungabunga ibyo dufise ntihava twugarira ngo Aigle Noir cyo gukina Dar es Salaam twarigeze kugenda Dar es Salaam 2023 Mali baratwivye n'umupira hariya penalty barayitwiba umuntu arafata nk'umunyegori ntibavuza penalty badutsinda 2 Dar es Salaam turagenda tubatera 3-1 tugira 3-3 muga kubera kimwe batwinjije hanze bacha baradukuramo dukinire Dar es Salaam hariya kuri Azam complex iyo twadukini Bujumbura twariko twakavumbitse twariko twarige mu mapure kera twege muri Aigle Noir mugabo rero nico gitwa twaduti ko twarosa kemewe ntidukora amakosa ngo twinjiza abarenga ibibanza aha twege turakira abantu 25 bicara kajya kuri stade press hajya kuri stade Noir ni 13 n'amajana nitushaka kureza 14 naho uvuga ngo turashobora kuza ngo kandi turi hari aho guhagarara ngo mukatwangira kwinjira oya si byo guhagarara vraiment n'ibintu byiteka wakwira bakwe nuvuga ngo bamwe nibahagarare abandi bibicare ngo ntangorane ngo kazi mu ngo waje gukwa ngo yicaye ngo abandi bahagarare negative iteka ryabo rero hajya ni bibanza bikirenga hagarika nduwaza umunyamanga mukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru Elize si umujournaliste muramubaza ne muramutinya na mwene wanyu icegera sinuze si umujournaliste nuko ndabwiye mu Kirundo n'umunyake oya ujya mu Kirundo ntuzeye niwe bose n'abajournaliste umunyamanga mukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'icegera ciwe naho mubaza bageze kuba abanyamanga mukuru ntuzeye mi Jacob Riziki si umunyamanga ntegayizo mushikiranganje rw'inkino yabaye mu journaliste mubazi muri byo stade yemewe n'amategeko ntibarenza intebe itekanijwe ntibavuga ngo ngureza guhagarara impande ya president ngumengo hajya ahora yicara ngo sizeho intebe ngo uvugira umupira oya si ibyo nibaze kwico nakirandiriye ko mugabo kimeze neza tugiye rero kuri bukuru mu ntumwa umutekano muri RDC abari mu migwi ya Rede Tabara na Defune iki kintu soza ukivuga je abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 na sinibuka itariki mugabo ndashaka 2015 ndumukuru n'amahezo amateka cyagiye bacavuga ngo ndi kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya uratse kubitegeka kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye abani biyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasize mu Gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ubwiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'amahezo amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Patrick Ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacha bavuga ati ndi kuri yo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu Cibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizo ku 12 bose barabishe
mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye. Rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka Rusizi tukonjike verbe duheze iga vyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera nza bampema n'umu FNL w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe. Ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga. Nababwiye abanyacibitoke nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 vuze nza bampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkona. Nini imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze muraba utuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda.